je ndibuka igihe kimwe murabona aha bavuga ngo Inkotanyi twararwanye aha mu Burundi twararwanye n'Inkotanyi je twaragwa imbere uko baji Kongo twagwaniye haje imuruta twagwanye ndwi yose banga nikiga President Ndayishimiye ati nibahirahire bazi mu nyigisho ziwe ati Inkotanyi turazinanye twaragwanye nabo ndabazi. Ndayishimiye ni kenshi yagiye ashikiriza impungenge afise ku gihugu cy'u Rwanda gishobora gutera Burundi, ariko yakomeza kwizeza abarundi ko niyo boza atagihe na kimwe Rwanda rwigeze runesha Burundi. Twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Abantu bagaye bakitwa nk'impene ukunyene, hari abantu abangabo bakanura. Ndakibabwire ntimujya mu mukondo ya zose. Uzotuvyoga tuzomuvyonga. Aho emwe mwe muritegura ntimugire ubwoba bajya turazinanye aho ndi mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha ubu niho dushobora. Muri izi nyigisho ziwe yongeye kwizeza abarundi ati ntihagire umurundi numwe azogira ubwoba, nta banga ryo kugwana bafise twe tudafise, kuko no muri Kongo baratuzi iyo atabatwigwe baba barahafashe. Hajya mwari muzi ko ari banga bafise tutafise ry'ubugwanyi nta kugwana baturusha kabisa nakakubahenda. Oya noneho baratuzi ni Kongo bavuga bati atabatwebwe baba barahafashe. Hajya baratuzi turazinanye hajya nagira umuntu azogira ubwoba. Tubibutse ko President Ndayishimiye yatanguye urugamba rwa gisirikare mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1995 igihe yarokoka igitero muri kaminuza y'u Burundi. Ico gihe ntiyahunze ahubwo yaganye ishamba asanga intagoheka za FDD zariko zisuganya ngo zihabuze demokrasi yari ihejeje kunigirwa mu menshi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993. Inyuma y'amasezerano ya Arusha yashize kuhereza intambara, Ndayishimiye yagiye abarizwa mu mabanga akomeye y'igihugu. Yabaye chef d'état major ajejwe ibijanye n'ububiko bw'ibikoresho bya gisirikare hamwe n'umutekano w'igihugu. Yabaye kandi umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu. Yaranabaye kandi umuyobozi mukuru ajeje ibibazo bya gisirikare muri présidence, uwo bita chef de cabinet chargé des questions militaires. Mu nyuma yahavuye ava muri ibi bya gisirikare bamuzeza ibijanye n'ibibazo bya gisivile mu biro by'umukuru w'igihugu. Ndayishimiye kandi yaranabaye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD imbere y'uko umukuru w'igihugu guhera mu mwaka w'ibihumbi 2020. Igice kinini cy'intwaro yiwe cyaranzwe no kutumvikana n'igihugu cy'u Rwanda, aho umubano w'ibi bihugu bibiri bivukana wagiye utosekara kugeza aho bino bihugu byakwa gutana mu mitwe. Ni kenshi President Ndayishimiye yatangaje ko Rwanda rufise umugambi mubi wo gutera Burundi. Hano yari kaganira n'umumenyesha makuru wa BBC atangariza isi yose imigambi y'u Rwanda ku Burundi. Burundian will not accept to be killed as Congolese are being killed. Burundian we are fighters. Barundi nituzigira twemera kwicwa nkuko abanyekongo bari kwicwa. Abarundi turindwanye kandi turiteguye nibadutera tuzobipfuna. Ndavyumva waraganiriye n'u Rwanda, none ni yihe objective y'ivyo biganiro? Today I can tell you that there is no talks, but we did. Uno munsi nta biganiro biri kuba, ariko twaraganiriye. Urabizi mu mwaka wa 2020 nagize initiative yo gukemura iki kibazo tubicishije mu biganiro, kandi twarumvikanye ibintu byinshi. Hari hasigaye akanya gusa gatoya ko kubishira mu bikorwa. And when it was to implement is what Rwanda refused to do. Ariko Rwanda rwaranse gushira mu bikorwa byo tumvikanye ibyo guyemeje, kandi abagerageje gutembagaza ubutegetsi bohejwe n'u Rwanda, kandi ubu bari mu maboko y'u Rwanda. If Rwanda accept to hand over them
ikibazo burya kiri ngaha u Rwanda nigwemera kubarungika hanyuma bagacirwa imanza ikibazo kizoba kirangiye nta kindi kintu dupfa n'u Rwanda twarababajije ati ni ikihe kibazo Uburundi buteye ku Rwanda hama tubikemure tubikishije mu biganiro nta na kimwe bavuga ngo mwugaye imbibe ariko imbibe twazugaye kubera kino kibazo nyene. But they refuse because they have a bad plan. They wanted to do what they are doing in the DRC. Rero turazi ko bafise umugambi wo gutera Uburundi bakoresheje abo bantu. So would you be able to defend yourself with is preparing himself. None bizoshoboka ko mu bivuna nibabatera. But now Uburundi buri kwitegura nibadutera natwe tuzobatera ariko no munsi nta mugambi dufise wo gutera u Rwanda dushaka gukemura ikibazo tubicishije mu biganiro nibatera Bujumbura baciye muri Kongo kuko kuva Kongo uja Bujumbura ni hafi natwe tuzoca mu Kirundo kuko kuva mu Kirundo uja Kigali naho ni hafi. Rwanda can be the field of war. Rwanda ruzoba ikibuga c'intambara Uburundi bubi ikibuga c'intambara na Kongo bigenda uko nyene rero izo hafi y'intambara y'akarere nico gituma dusaba abagenzi inshuti z'u Rwanda gukomeza guhanura kino gihugu bahebe gusotora ibihugu bibanye the neighbor countries because they don't know kuko ntibazi kizobashikira umunsi baziyumvira gutera Uburundi. Wewe ubona gute ni kihe kintu cokemura ikibazo c'umutekano muke urangwa mu gihugu ca Kongo ni biganiro canke n'intambara? Jewe nibaza ibiganiro nico kintu cari gikenewe guhegwako imbere yuko intambara iba. Iyumvire muri icanye hanyuma mu nyuma mwemeye ibiganiro none wibaza ko bapfuye bazize intambara bazoca bazuka kubera iki tutokemura ikibazo biciye mu biganiro imbere yuko intambara iba? Object of conflict, I see that it is easy if they accepted to sit on the table, all Congolese. I don't say this group or this group. The concern of DRC is the concern of all citizens. Ikibazo cyo muri Kongo kiroroshe gukemura. Leta ni hamagare imigwi yose igwana imigambwe itavuga rumwe nayo bicarane hanyuma baganire ubake kazoza kabene gihugu bose. Armed group to sit together and to see together how they can create the best future for all citizens. According to twebwe nivyo twakoze mu Burundi twaragize ibiganiro n'abarundi bose hanyuma amahoro araboneka. Ndavye ibi twakoze mu Burundi no muri Kongo vyokoroha. Inyishu ntizova hanze ya Kongo izova muri Kongo nyene. Ikibazo naco kiri hagati ya Kongo n'u Rwanda naco nyene kiroroshe gukemura batarenze kwica abantu. They put on a table the problem and they resolve together that problem. Why to kill people? Nibashira ibyo bapfa vyose ku meza y'ibiganiro hama batora umuti. Nkubo bavuga ngo bari muri Kongo kubera FDLR. None ni bande bariko barapfa? N'abanyekongo. None n'abanyekongo bahindutse FDLR. Ni kubera iki bica abanyekongo mu gwitwazo gukurondera aba FDLR. Hamande yibo Burundi bwagiriza u Rwanda gogo ruvuga ko ari Burundi ushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda mu kwemera gukorana na FDLR umuhari wagirizwa genocide yo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994. Uno munsi rero Ndayishimiye arongera kwibutsa abarundi ati nimugire ubwoba niyo bodutera jewe ndabazi abantu twashoboye atana lance rocket canke mborotiye dufise uno munsi dufise ibikwiye niho bodushobora. Yarwanye indwi yose uburuhiro baravuga bati urumva buyo yari yavuze ati banza mumfashe abatu bane yandise tubone kugenda uburuhiro bagiye badusigaho ni Kongo mbere tuca turajayo kugira duhungura impunzi zacu turaja kuziribera zirataha impunzi twaribeye beshi byerekana Imana ingene ikora. Hajya mwari muzi ko ari banga bafise tutafise y'ubugwanyi nta kugwana baturusha kabisa nakakubahera
oya noneho baratuzi ni Kongo bavuga bati atabatwebwe baba barahafashe hajya baratuzi turazinanye hajya nagira umuntu azogira ubwoba abantu je twagwaye ntagira na raserokete ntagira na mortier tukabumutsa uno munsi dufise ibikwiye dufise na souveraineté sha nibaze barava nkaha rero mwe muri mbonera kure muravuga muti mbega ayo zefa ajya ari mbonera kure n'umuntu afise vision y'ibiri nyuma y'ikibambazi nko mukavuga muti mbega ni igiki gishobora ngaha kutujegeza muri mbonera kure mucavuga muti turavye neza ubu bukene barashaka kutujegeza kuko abantu barashobora kugira umutima mubi kubera bakenye none ubukene ntitwo bugwanya irumva imbonera kure yabonye igishobora kutubangamira ndababwire je narinze va ku rugamba nta ntara nimwe je ntagwaniye kaje na mu mobile je nasomborotse intambara kabisa naratera amapozisiyari mugabo narinze daruvako atarusoro rungema kubera iki ako kaja muravuze nti nanje kwari igifiti caje urumva nanje nagize imana ko rero bangemye ruzoca gwinjira nanje imana izo rukatishe ntirungeme kuko rungemye urumva kubera ukwemera kwanje je n'ubundi ko ndabivuga kubera ukwemera kwanje ndi mu baturanyi njya numva gusa mu baturanyi hari abaribwa ngo bashaka gufasha interahamwe cyangwa iki gutera u Rwanda nibyo navuze hariya uwampa ngo babigire vuba nkwerekeye ko rwose ndaribwa barantegereje ngo ariko bamwe bashaka no kubikora ubundi barabizi bazi ko bitazabahira bazi ko ngira ngo ni nacyo kibatinza ariko wangirira ngo babigerageze naho ibindi byo bakora hariya ubwo nyine tuzatanga